kandi avuze ngo nkunda gusohoka no ndakunda kuryoherwa mu majambo make baca banshira ku musaga azi musaga turazinanye n'abantu bakunda kwihereza ego vuba barakunda kuja nko hariya ibugarama kwinjoyinga. Hari ibintu abantu bishizemwo ngo abantu bavaha bigenza uku canke bava mu bwoko ubu niho twumva ngo abanyamusaga naba canke bameze uku. Twifuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Nubu tubicisha mu biyago baratora umunyamusaga ari muri bo, batamutoye agashimwe kabagwiwe wenyene, bamutoye agashimwe baca bagasangira we atarimwo. Salut, nitwa inde nibaze ko mumeze neza bantazira yad. Je ku mazina yanje nitwa Enoch Nduyimana ko batanzira gufata icina. Nitwa Irakoze Jean. Nitwa Divine Girukwishaka. Nitwa Nelly Jennifer Wera. Mu bivugwa ku musaga harimwo ko yoba yiharijwe n'ubwoko bumwe canke ko abantu baho bakunda kwihereza urukanywa rugwiriyemwo n'iz'ikirundi. Muraba none mwibaza ko yoba arinde? Hajya muhire intuze na wiga amaja hehe muriga canke murakora? Turadandaza. Mudandariza hehe? Mu isoko. Hama nk'iyo hageze muri weekend ikintu cambere ukunda gukora kumva wokora, urabona hari abakunda kuja gusorora, hari abakunda kuja kugira ibintu bitandukanye, gusenga, mwe igiki kiba tiha gose gusumba ibindi? Byose nsa n'ubikora byose. Ndatembera, ndaja gusenga, ndaja kwirigara n'abandi. Abo dusangira ibyo dusangira nyene tugasangira hama masaha ageze nkataha. Hama muri abakatolika canke abakitwa? Abakatolika. Muri abakatolika? Ego. Urumva duhuye twosangira kamwe n'ubundi munsi tukamenyana? Karibu n'ukuri twebwe aho ibyo sanze turiko turafata ca tubisangira uko nyene. Jewe gusa hari ibyo nafata mukunda inzoga canke mukunda ifanta? Twebwe tujana na byose mugabo ifanta umva ari ufata turaguhana na kimwe. Mwe mu buzima busanzwe mufatiki? Jewe sanze hari uburo turanwa, sanze hari ibiyeri turanwa, sanze Bomara nk'ikazi umunsi noza nkagusorora ikazi yo ikazi nogerageza muganta nomara mugandi kumwe n'abandi twonwa. Kusa n'umuntu ajinyitse gose. Nikubayeho neko ndavye ingene mwambaye musa nk'umuntu atavyoroshe ngira kundi kirori gose. Ndakunda kuryoherwa. Iyo hageze weekend ndose duhera ndagenda n'abagenzi. Kagenda mugafata akantu. Yego mwasi ya misi yose. Mwamukunda gufata iki? Ikintu munwa ibisosa canke ibirura? Ibirura, ndakunda whisky. Ndakunda vin. Ni sawa. Ni sawa. Ukitwa cyangwa umukatolika? Ndi mukizwa. Uri mukizwa? Hamukaba ukunda ibintu by'inzoga? Umva kabonetse rakanwa si ikini kugenda mu kintu kitarico. Wewe urakunda akazi? cyane. Umugore akunda gusohoka kwinjoyinga. Mu kazi ndyoherwa naruhuka. Urakunda n'ibirori etc. Ego ndabikunda ndafitiye umwanya. Okay. Ego. Jean nawe nyene ndamwihweje. D'une part ukwibaza yuko koma anywa inzoga kandi yavuze ko yoheza kazi y'ibiyeri yoyiheza kuyinwa, wogira ati arafise akantu ko gukunda inzoga ko kuja hamwe n'abandi. Azi musaga turazinanye n'abantu bakunda kwihereza. Nawe gusa mbona afise ubwitonzi bwinshi, sinzi mu maso umenga aritonda gose. Uravye mu nyambaro urabona ko ari umuntu atuje gose.
umva ntabwo nibaza ko bari umunyamusaga. Enoch papa Cicina nkuko yabivuze nawe ndamuravye no kwibaza yuko ari umunyamusaga ko yavuze yuko akunda ikirori kuja hamwe n'abandi uciringa hamwe n'abandi kunwa whisky aronsa amahera ni tugende umva nta myaka ijana rero ndiko ndamuraba cembo numengo n'umunyamusaga. hama Divine nawe hariyo abandi usanga bakora barayije akazi ego vraiment barakunda kuja nko hariya ibugarama kwinjoyinga icyo tumwe nabonye na Divine arimo. Yohani nta numwe yigeze yibaza ko yoba ari umunyamusaga gutyo baratsinze. Ego bavuze ngo nkunda kanavuze ngo nkunda gusohoka no ndakunda kuryoherwa mu majambo make baca banshira ku musaga ariko ashaka kuba handi kandi ukaryoherwa rero si numva ko ari ibintu bidafashe kuvuga ngo nahakangameze ukunuku kakunda ibi nibi ava hariya hantu ni ibintu bidafashe vraiment ko nkubanyihenzeko. bandi nabo bavuga ngo burya bwoko kuvuga ngo abahutu abatutsi bavuga ngo abatutsi ngo nibo baba ku musaga gusa ore bose barahaba nta muntu n'umwe atahaba. Baratanga inyigisho bakuye mu gakino nuko benshi baraba apparence y'umuntu bataraba ikibakimwubakiye canke imibereyeho yiwe kuko umuntu ntuzoshoka uvuga ikintu utamuzi ahubwo mwegere umubaze amakuru yiwe yose aramburuye. Kumenya rero umuntu nuko umwegera ukabimubaza utagizene utaravye ko yifata uko agenda uko avuga uko arya cyangwa ukwanwa nuko agenda. Nibaze yuko abantu bose ni bamwe umuntu umwegereye ukamuvugisha ukamwumviriza niho ushobora kumenya ico yoba ari kandi naho nyene ntubimenya à 100% mais urashaka kwiha une idée y'ico yoba ari.